byashitseko none rabandananiwe makubaka kurutare bandanye urugendo ibihe byashitseko dupatana imanza ziba zikiriho benshi bakica ataco binona bazi ko inyuma y'urupfu atangurikizi ariko wibuke ko Yohana yabonye intebe nini ya yera n'abagiye kuri yo rupfu ndakuzimu tataye bose maze n'ikiyaga kigarukana bapfiriye muri cyo bose barahagarara imbere y'iyo ntebe bacirirwa imanza bitwaye iki vuga uti jengene y'umugore kandi princesa pana uvuga ngo nkene y'umugore Imana ikaje kozore urabuko oya vuga uti jengene y'umugabo bizamugora bizamazo nkayinya nataka bwana ameze gute princesa ameze gute mugufi muremure yonza vyibushe w'inzobe yirabura bogari sa gute yirabura canke y'inzobe pani rukara turapfuye chako toka buraya sha Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. mwaramutse canke mwiriwe bivana no mudukurikirana muri harabari mu gitondo twipuriza igitondo ciza bari ku mutaga twipuriza umutaga mwiza bamaze gushika ku meza ariko bicara inyuma y'imeza ntibicara ku meza koko ku meza habari ibifungurwa ngana ngo karibu ngo turi ku meza oya wapi nta muntu yicara ku meza yicara inyuma y'imeza ivyo kurya bikaje imbere y'imeza abariko barafungura twipuriza akayabagu abatarabironga twivuze gutikana muri ndire naje ndacarindiriye na Bella ndacarindiriye na Parfait ndetse Metrese Kaboro kanyugunyugu na Safi baracarindiriye katugu ikaze muri show no sho igize 32 ubona neza karisho iza kuba ishushire ku rwego orurenze zazindi sibwabwana twaje kandi twakinye turamutse abantu bari mu mabisi bagikigwe ngo gira gutya eka hajya bisi ntirenza abantu batanu gasanga bari batandatu ngo ikigwe ngo twicaye no yegerayo hano kurerana maka twese dukwigwe tubashimire mwebwe mudukurikana muri mu ndimiro zanyu hano badukurikana bari mu mabiro bari mu masaro iwabo canke bari mu cumba muri chambre avuga ati ko twijyamiye na madame eka tujyame tugaramye eka telefone tugashire he ariko unuco fata ga telefone ugashira hejuru y'umutwe nkuko hanyuma ukabandanya bariki wanyine n'ibintu bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV urumva ko abari ibintu bimeze neza cyane biri ku yindi poem idasanzwe ishavuze mugenzi wacu era muri kumukubito bamwita Juste Gael umwuka warumperanye man muri show y'uno munsi ingarutse kandi indi kumwe na Bella mwaramutse mahoro cyane je vibe vraiment je irenze ukaburi kurankwega nga mahoro cyane je vraiment cyane kubwira umva imbere ya micro je inyuma ya micro mahoro cyane yumva ko biri kwiraza Parfait tumeze neza je sinze ko bagyumvise kapo sha uravye ko ntari karara bumenga ni nkayanyagiwe mwaramutse meze neza meze fresh kumengo uraremerewe ko wakujije imishatsi kaba myinshi kaje kuremera uri mu nyishu di cyavuze mugenzi wacu yari Eri Pro abaye ngo ndi mu nyishu ngorabako nagase korabitaye n'ingidi ivyo vy'ingidi ntimubimbaze Safi turakuramukije ego meze neza ye ni Safi no musa Jevry mu yindi style y'igitambara uze kari cyamwe ndako nyambaye igitambara no muzi vyahindutse Kono ndagikoge neza ndapfuye umwaka ya ukungumuye Yesu umeze fresh asante sana
nabatuza kuba turi kumwe nawe uraza ko umutumire wacu mukutwandikira muri comment mukutubwira ino shuri ya 32 wayakiriye gute nisho ubona ko itsa kubigizwe n'ibi bikurikira ari indirimbo z'abarundi duhereye hari haruguru mu gihugu cy'u Burundi ati ni haruguru hari haruguru nyene reka duhereye hari haruguru mu ntara ya Nyanzarake oya ni mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake twakiriye no mugwi no korali twa habari njema muri no ndirimbo nziza turaza kugaruka duce hano mu gisagara ca Bujumbura oya ari tuzoka amatoha amasho y'abarinzi mu gisagara gusa oya no haguruguru mu ntara zigize igihugu turaduga tukabazanira ababaririmbyi ubona ko baba bari ku kivi bariko barabikora neza kugira ngo ugende umenye bitandukanye n'ivyo bariko barakora byose tubibashikirize bigende neza ibintu bigumara uburyohe ni muri Terasisi Hope Ministry TV mwotuburane iki tuhari oya reka tubahe mwiburudikire twagiye aba batipe baraze gutamba usanga bagira ngo twagiye kanda zoba sanagingurire goyorohereza ikibi usoruneza ubusore bwawe we kumenya yuko imbere yawe hari urubanza urubanza ruhereye muzo zabizera mbega kubatizeraho turiki nibaza ngatahura imbere y'umuntu hari urubanza kandi rukomeye kurubanza ruhereye muzo zabizera mbega kubatizeraho niza turiki nibaza ngatahura imbere y'umuntu Vara wayibeshe arakubeshe inyuma y'urupfu biba birangiye wapi hari urubanza wayibeshe arakubeshe inyuma y'urupfu biba birangiye inde yakurenze idakurenze wayibeshe arakubeshe inyuma y'urupfu biba birangiye waribeshe arakubeshe inyuma y'urupfu biba birangiye inde yakurenze idakurenze muzirikane bite yo hari iki hari imanza pole kusahuri nawe tamba uyumvire kurano majambo y'indiri hari abaenda abandi inyuma y'urupfu dupatana imanza ziba zikiriho benshi bakica ataco binona bazi ko inyuma y'urupfu atangurikizi ariko wibuke ko Yohana yabonye intebe nini ya yera n'abagiye kuri yo rupfu n'akuzimu satwaye bose maze n'ikiyaga kigarukana abapfiriye muri cyo bose barahagarara imbere y'iyo ntebe bacirirwa imanza none uvugute uko atamanza ziriho kabisa none uvugute uko atamanza ziriho rindira urubanza wayishe washisha amaso bibaza ngo birarangiye ntabwo byaheze hari urubanza burya nticyaheze nibyo wakora inda
wamitwizera ntabwo byaheze ari urubanza warishe washishe amaso bibaza ngo birarangiye ntabwo byaheze ari urubanza wishe ibibondo bibaza ngo birarangiye ntabwo byaheze ari urubanza waranyeze urarenganya bibaza ngo birarangiye ntabwo byaheze ari urubanza wakoze ibibi byinshi ariko minsi wamitwizera ntabwo byaheze ari urubanza tuvariya muri korale yitwa habari njema kuva mu ntara ya Makamba ntara muri komine Nyanzarake ku miyange batubwira bati warishe uragira bijya uranyonora itunga ry'igihugu urasubira uragenda uriba ukora byabindi navyo ntoshobora kudondagura hano kuko ari byinshi ntoshobora kuvuga cyo ugasanga wakoze kimwe muri ivyo ariko ngo ntabwo vyaheze ije duba ngo umuntu apfuye birangiye baratubwireza ko bitaba birangiye ariko inyuma y'ivyo haba hariho urubanza gerageze gukora ivyiza ugihema kuko inyuma y'urupfu ariho urubanza ntibizaba birangiye reka tuva mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake neza neza hariya muri habari njema tugaruka mu gisagara ca Bujumbura tuhasanga no muririmbyi nimba ari umuririmbyi nimba ari umuririmbyi kazi eka twumva wariwe hanyuma mukaya turagarutse ni bandika banduwa natangure neza murumva hajya bamwitande ni Metresse Kaboro tukorana hano yagiye aririmba indirimbo nziza yita ibihe ntituzi ko ari vyamubayeko ntinzi ko yavyumvise kuri mwebwe vyabayeko ariko nyene avuga ati je bino bihe vyanjitse ko none rabagendana ni uyu ariko kunanirwa ko Yesu aracari ku ngoma kandi aracagushoboza tumve no ndirimbo hanyuma turagarutse umva amajambo yanje wese ririmba amata akayakora yo asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare ibihusi biraza ibihusi biraza imiyaga ikaza ariko kuko yubatse ku rutare ntanyiganyizwa ibihe byashitseko none rabadananiwe makubaka ku rutare bandanya urugendo ibihe byashitseko none rabadananiwe makubaka ku rutare bandanya urugendo Dawidi kwa Goliyati wamukomereje amabuye Eliya mu rugendo wamuhaye amazi yo kunywa nanje amazi yo kunywa mana haleluya kuko ibihe birananije yo sigaranye wewe wengene niwe mutabazi nabonye nanje amazi yo kunywa mana kuko ibihe birananije sigaranye wewe wengene niwe mutabazi nabonye Eliya mu rugendo wamuhaye amazi yo kunywa yo Dawidi kwa Goliyati wamukomereje amabuye nanje amazi yo kunywa mana yo kuko ibihe birananije haleluya sigaranye wewe wengene niwe nabonye udahemuka ibihe byashitseko none rabadananiwe makubaka ku rutare bandanya urugendo ibihe byashitseko none rabadananiwe makubaka ku rutare bandanya urugendo yo ibihe by'amaborogo nukuri ibihe byo gutaka
gutabara nari nizigiye abagenzi mu bihe niba nabaye sha barahemuka nizigiye umugango mu bihe niba nabaye kanyanyaye nawe uraguta nizigiye abakomeye mu bihe niba nabaye sigaranye Yesu wenyene niwe mutabazi nabonye mana yanje ngwino nabare kuko ibihe birananije iki kintu bizibihe sigaranye wewe wenyene probleme niwe mutabazi nabonye ibihe byashitseko none raba ndananiwe makubaka ku rutare bandanye urugendo ibihe byashitseko none raba ndananiwe makubaka ku rutare bandanye urugendo ibihe by'amarira ibihe by'amaborogo ibihe byo gutaka utagira gitabara wari wizigiye abagenzi mu bihe ntibagutabaye wari wizigiye umugango mu bihe ntibagutabaye wari wizigiye abakomeye mu bihe ntibagutabaye izigire Yesu wenyene niwe mutabazi nabonye mana yanje ngwino umutabare kuko ibihe birananiza izigire Yesu wenyene niwe mutabazi nabonye mana yanje ngwino umutabare kuko ibihe birananiza izigire Yesu wenyene niwe nabonye adahemuka ibihe byashitseko none raba ndananiwe nakubaka ku rutare bandanye urugendo ibihe byashitseko none raba ndananiwe nakubaka ku rutare bandanye urugendo. ni indirimbo nziza cyane y'uno muririmbyi kazi yitwa Genevieve niyo kwizera mwite Maîtresse Kaboro reka iryo ni izina ry'akazi muri site ntimuzori muhamagare mwese canke muri eglise ngo duhaye kaze Maîtresse Kaboro oya iryo ni izina ryo kwirigwamwo twaramwongeye n'irindi yahawe n'umwuga yitwa Maîtresse Kanyugunyugu yagiye nimba yisunze ibihe yaciyemwo sinzi canke ugasanga nyene ari kuntu abaririmbyi agenda agafata ibihe vyaciye kundi muntu akabizana akavyishirako kugira ashobore gushikana no message kuri uriya muntu avuga ati man ivyo ntiyarimbye umenga ni bimwe vyambako ariko hari ikintu nipfuje kumenya maze kumva ino ndirimbo y'uno muririmbyi kazi w'umurundi yitwa Maîtresse Kanyugunyugu canke Kaboro ndavuga ni none ga bino bintu nivyakubayeko canke wagombye gutanga message wisunze ivyabaye kuri ntuzeye Bon, au fait, normal. Quand même, en fait, kakunda parfait. Yego. Mu bisanzwe no kuvuga ko mu francophone tuzinanye. No kuvuga yuko abaririmbyi ibyo turirimba hariho ibyo tuba tubona mu masite cyangwa aho tugenda duca cyangwa nibiba byaratubayeho. No kuvuga iyi ndirimbo ibihe mu kuyandika narabye mu kibano nk'ibihe biba bishika ku bana b'abantu cyangwa ibyo babyaranshikiye jewe nyene ubwanje niho rero haho nafata ingingo yo gusenga Imana bivanye n'ibihe narindi mwico gihe ndabwira Imana nyene iyo umaze kubona kunaniwe Imana naho niyiciza ikagusegurira ndasenga isengesho ndabwira Imana jewe aho ngeza nukuri ndananiwe mpa kubaka umutima wanje ku rutare nibandaniriza urwo rugendo urumva rero uko rurucahe kuca muri vire canke kuri Kotebu canke kwa Siyoni urugendo rwo kuja mu ijuru canke urugendo rwo muri ubu buzima turimo bwa misi yose okay ndatahoye yego bebe ariko izina baribwira umuntu bakonaye turakora bamukana diaranyica bera
Ngindirimba urugendo irasohotse haturugendo Ndirimba ibihe irasohotse bamwe ngo ngira ni bya bihe by'abavya abantu zenyine usanga nyine umuntu aca mu bihe hari benyene ducamwe buri kwezi ugasanga ngo sinzi kare byashatse umeze yo ndirimba ibihe watawe ko avuze ibihe bimeze gute uno munsi arabisobanuye ibihe bigoye je nanumvise nyine ibyo yashatse kuvuga kuko ngaha n'ukuri natwe muri twebwe ngaha n'ibintu kugenda tarabona ibihe nyene bimwe hariho uri mu bihe ngaha naje ndi mu bihe oya reka oya gusa naje Yesu yarankomeje kuko yaramaze kukunkumuza yarakunkumuye umwaka ndi mu bindi bihe bitandukanye n'ibyo bihe Genevieve ndi mu bindi bihe by'inyinshi yego uri mu nyinshi cyavuze wa muhungu parfait avutse ibihe watahuye iki Tiens microphone ni kwawe en fait. Quand même donc en fait ibihe inako kagashira mu nya. Ibihe ni byinshi bibiha umuntu acamo. Ngari ibihe by'umunezero n'ibihe by'umubabaro. Rero nuko nyene ababitahura nyene nuko nyene. Nuko nyene. Agatereme kano ko nyene karanyica sana. Safi. Nawe nuko nyene. Ibihe wabitahuye gute avuze ibihe watoye kavuze ibihe cyagute maîtresse mbambura. Mr. We. Ambo? Ndazi ko abantu benshi baca mu bihe bigoye. Naje ngahe wa vraiment. Na uri mu bihe? Ndi mu bihe n'ukuri. Bikira Maria mawe nyina wajamvye. Nuko nyine. Waratahuye muri make mwese mwaratahuye no ndirimba icyo yashatse kuvuga. Si vya bihe ducamwo mu gihe kanaka ariko nibihe umuntu agenda aracamwo uko bukeye ko bwije. Uyavuze ngo ikigeragezo ntigihera ahubwo gihindura isura. No muri caza gisa na John ejo hakati cirabura ejo wa ariko arakwiruka ko akwiruka akakwishutse ideni abo gasanga ejo naho kwirutse kavuga ati bana nani ndakwiruka ko ndakuzanira ya mafaranga nari ngufitiye bihe nyene no birahinduka mwe bamubajeje bati none we kuri umusore turumva ngo abakobwa ngo bariruka ku bahungu ati none abahungu bariruka ku bakobwa mumwe aravuga ati jewe kabisa kuva mbaye umusore mu buzima umukobwa yanyirutse ko numwe baza ko byari bigenze gute Mungu naramwegera nabaza arambwira ati jivire umukobwa yigeze kunyira nibajye bakobwa biruka kubongo batongoza murazi kizo bibaho nitubeshanye bati vire mijya bogare niyonje kareka ndayiruke ko ndayibwira ijambo ariko mwaravuga ati ije umukobwa yanyirutse ko kuva mvuka n'umukobwa umwe ati yero mudandaza wo muri limitere adandaza amayinite canke ivyari mikashi yanyirutse ko kubera iki yanyirutse kavuga ngo nakorogikiye amafaranga arenze nuko rero bariko barirukwa ko nibihe barikwa ko nibinabiriya turavuze ngo pole ariko kandi dufise Imana ihindura ibihe ikabakura mu bihe bibi kabazana mu bihe byiza abandanye mufuringa ino ndirimbo nziza ya Genevieve yo kwizira maîtresse Kaboro ari yasikanyugunyugu indirimbo ibihe twagiye nanje mama ziyo kurabana yego kukibiye birananije yo sigaranye wewe wenyene niwe nabonye ndahemuka ibihe byashitse ko none abandananiwe bakakurutare bandanye urugendo ibihe byashitse ko none abandananiwe bakakurutare bandanye urugendo by'amaborogo ibihe byo gutaka nagira gitabara nari nizigiye abagenzi mu bihe niba nabaye nari nizigiye umuryango mu bihe niba nabaye nari nizigiye abakomeye mu bihe niba nabaye Anye Yesu wenyene niwe mutabazi nabonye mana yanje ngwino nabare yo kukibiye birananije sigaranye wewe wenyene niwe mutabazi nabonye ibihe byashitse ko none abanananiwe bakakurutare bandanye urugendo
byanshitseko none aba ndananiwe nakubaka ku rutare bandanye urugendo ibihe byamarira. Indirimbo ibihe mwamaze kuvyumva kandi mwabibonye ko yaririmbye n'uno muririmbyi yaririmbwe n'uno muririmbyi kazi w'umurundi kazi nyene vyose urumva biri mu kazi kuko nabo nyene kenshi bari mu kazi ni Genevieve niyo kwizera tuva hano mu gisagara ca Bujumbura mu bihe ntibagutabaye. twakira uwundi muririmbyi kuva mu gihugu ca DRC mu gihugu ca Congo wamwita Eric Mlenda. Twakira ino ndirimbo no muririmbyi kazi tubanze dukatike katoya ganyuma mukanya turagarutse ibintu bikumara ubugiye muri Transizo pour Ministry TV umve yo umve sha utora runo rurimi yakoresheje ndamuha ikintu hajya mwaza karegeke sindamurenze kibada iringara Unanapenda kuona mkono ya manu zikare Kiswahili ni Kiswahili nawe byagucanze wari kubagucanga kwa maisha nawe zari byamucanze twende iyi mwaka yene itemere 24 wewe utaruvise imodoka ukagena nayo ikirundi ni umwaka wo kugena n'ingendeshwa yiwawe uva kuri taxi vero ja ku moto uve ku moto ja kuri ceho kuki ariko busubira inyuma nk'ibirenge uve ku moto rero ugende ku moto kuhere kuri mwe mapina ne birangira unyonze mapina 10 nayo dipine indirimo ne uyu mwaka ariko mu Giswahili cyo muri Kongo banditse bavuze ngo iyi mwaka mani Giswahili cyo muri Kongo kiraryoshe sana iyi mwaka twagiye Wamenga bose watasukuma makaliyo ahuri nawe waturana maje uvenga uyu mwaka Imana y'ibitangaza izonkura ku rwego rwo hasi inshikane ku rwego rwo hejuru izonkura ngaha inshikane ngaha hejuru nkora mu Burundi agashikane muri Canada hose urumaze no kubona gacusi nka jewe shaho nabereye hano nta n'umugore wo muri Canada aranyiyumvira ko none abagore muri Canada muri he abari muri Amerika babaye sitarariya n'ahandi twagiye uyu mwaka oya naje vraiment no uyu mwaka nyene azonkura ngaha mu caro anshire ngaha mu muji zature nawe uruvuga uti je nazungumiza kubumba amatafari azonkura ku matafari anshire ku mategura basi yarakonkomo uyu mwaka suko iya nkure muri ibi anshikane mu bindi tuve mu bwiza tuja mu bindi apana mu bundi apana mu apana kuva mu bwiza tuja mu buyenzi wapi utarumekanishije vyo kugora man Kalifa na Premanana twagiye uyu mwaka n'indirimbo nziza irimo amajambo meza cyane yarimbwe n'umuririmbyi mu gihugu ca Kongo Eric Mlenda avuga ati uyu mwaka nyene sivye imyaka myinshi ubu n'ubuvugisha ubwakire nibwakivuga uti amen amina haleluya Imana igukure hano igushikana handi hantu kurundi rugezo ive mu bwiza uje mu bundi ntuve mu bwiza uje mu buyenzi uve muri ibi bito uduge mu bintu bikomakomeye twagiye Achanisho kama ni wabia kweli ageuze
vuga mu kirori ivyo bintu avuze safi nibazo kirongo ngo bavuze ngo ntutso nibazo gitwara ego shabi ibyo bintu bavuga ariko baratubwira ngo kijya gikobwa gisa kujya ngo ntibazogitwara nababuze habatakiowa uyu mutipe vrema ndabasabye numuziri mikashi we muyime ndamuremera akantu gukora ampezagiye imana ngo kijya gihungu ngo kijya ngo ntikizorongora yibaze vrema ngo gifise sura mbaya habatakiowa mana kinafanana kama Tenda keneye nimero y'uyu muntu rimikashi we ndamuremera akantu arampezagiye twagiye Manse basimamisha mbele moto tupikie Mungu mikono. Hata mu kariere. Twende, alipiga mikono, piga mikono, piga je, piga je, piga vile. Ongeza tena. Paka vile unapiga mikono, Mungu kunegeuza inakuwa maradhi mkambi ya madunia. Paka vile mikono ile unapiga hivyo unakimbisha magonjwa mu nyumba yako. Mungu atakutosha chini anakuweka yule. Twende mikono, piga vile. Twende tena, ongeza tena. Piga mikono. Hicho ni kitu gani cha kutoka Buraya? Kidorari? Kibwana. Man, acha kuongelea kibwana, sema na kibibi. Hata mimi nakihitaji kibibi kutoka Buraya, muko wapi? Man, kinike cyo kwishira ku isoko nta bufyinye. Na bucingu kene umugabo cha kuri televuga uti cengene uyu mugabo none bitwaye iki? Vuga uti cengene uyu mugore kandi princesa pana uvuga ngo ngene uyu mugore Imana ikaje kozore urabuko. Oya. Vuga uti cengene uyu mugabo bizamugora bizamazo nkayinya na shawe. Bwana. Ameze gute princesa? Ameze gute mugufi muremure yonza vyibushe w'inzobe yirabura. Bogari sagute. Yirabura canke y'inzoba pani rukara. Turapfuye. Cha kutoka Buraya sha. Twebwe muri Afrika muraduciye amazi turagowe. Twagiye nino ndirimbo uyu mwaka iyi mwaka kutoka kwake Eric Mlenda kutoka nchini Congo DRC. Wana bango RDC. Ariko haratandukanye DRC na RDC uratandukanye. Bitandukaniye tubwire. We ni wigeze gusimbira hajya muri Congo gutemberayo. RDC na DRC. RDC ni igihugu cyose DRC ari ukuntu ngene bahamagara ko ngaro bavuga ngo DRC cyangwa bakavuga ngo muri ko bakavuga RDC ni nko kuvuga Bujumbura mukavuga Burundi no DRC ni Congereza RDC ni Gifaransa man niko nizijya ndiminya nuhindura gusa ariko zijya ndome hatanguye DRC hatangura ucubisoma wayisomye DRC uko RDC ucugaruka ku mana yanjye ananitosha hapa Republic of Congo ico ni Congereza DRC nao urumva DRC ni Democratic Republic of Congo RDC ni Republique Democratique du Congo turapfuye uyu mwana yarabayeyo ananitosha hapa ananiweka hapa atufiringe gatino ndirimbo yo muririnze mu gihugu ca Congo bamwita Eric Mlenda ariko kandi nawe tugende kumbuga ziwe tumushigikire no umunyafrika wiwacu ndetse n'abanyaburaya turabasupportinga mbenda reka bana bo muri Afrika iwacu none tubigenze gute twagiye ageuze maisha yako usudie iwaka Mungu anyuji awatakiowa sha ako kanyuma niko kabi analetaka ukweli anatuma kimwana kinatoka Ulaya kinakoa yashatse kuvuga ati baravuga ngo ntuzorongorwa ngo ikije gikorwa n'ikintu nta uzokirongora Imana mukwesha icubayika kitipe givisi noti givisi na ibatse ngo cha kutoka Buraya ariko abanyaburaya ntimutwirate ko bana no muri Afrika ibibogare turahari nanje nta nibiro 30 mpimba oya reka mtume ngone fashi yote wiko tunafia kupikia Mungu mikono mumotoka mu magazin mu soko mu biro manse basimamisha mbele moto tupikie Mungu mikono hata mu kariere twende alipiga mikono piga bien piga bien piga vile ongeza tena paka vile unapiga mikono Mungu kunegeuza inakuwa maradhi mkambi ya madunia paka vile mikono ayo mashari kontreta turayiyamirije nyumba yako Mungu atakutosha chini anakuweka yule ni meranje twende mikono piga vile twende tena ongeza tena piga mikono Mungu anirate shaka Mungu anirate hapa hapa safari
nuko twitwabwira none umuririmbyi Eric Mlenda kutoka nchini DRC canke RTC Goma Kongo maze RTC Goma buvuzi agace kamwe intara canke nimuzenya ni intara we niyo nubisubizi cyane ni intara hita Goma Goma narigeze kwibaye ngo birunga ko muri Goma ngo bya Nyiragongo nta nivyo muzivyo nino ndirimbo no muririmbyi kuva mu gihugu kibanyi ca Kongo bamwita Eric Mlenda avuga ati Mungu wetu, Mungu ajabu, Mungu wa miujiza. Ananitosha hapa, ananiweka hapa. Ankura ngaha kanshira ha. Ankura mu bibi akanshira mu vyiza, ankura ibubamfa akanshira iburyo, ankura hasi akanshira hejuru. Iyo niyo mana nzokorera, iyo niyo mana nzokorera, iyo niyo mana nzokorera, iyo niyo mana haleluya, iyo niyo mana nzokorera, iyo niyo mana nzokorera, iyo niyo mana nzokorera, iyo niyo mana haleluya, iyo niyo mana nzokorera, iyo niyo mana nzokorera, karagaciye munyene iyo oya reka iyo niyo mana uno murimvyi yavuza gukura ngaha akagushira ngaha nanje niyo nzokorera weho pera. Nagomba ndakuvugiriza ipendo. Wari wayizanye canke uyiyumva ngo murampezagiye sana mwese mupfe hano mu mahera imikashi zanyu yo iwanje suwasa niko mukabwete mukabwete stress nkicayo nuko no muririmbira ratuyezegiye avuga ati Imana twize idukura ibubafi ikadushira mu byiga dukura nikadushira hariya ikadukura mu bika dushira mu vyiza abana b'abantu bagusuzugura ikagukura ikagutereka ahantu bose bavuga ati vire mujyane wawe ndi kumwe kubazanya babonye wa mutipe hora segereriza yakize Yesu yamukijije bati ujya ni wawe undi cenke ujya ni we cenke uko niko bagiye kubazanya babonye jini vyiva gindisha kivesi sinyabatari kive witi niko bagiye kubazanya babonye safi na wagindisha kimwe kirango pu nuko bazobazanya nyene ibintu nk'ivyo abonye bera na wagene iwe na bera ukuntu yitonda afashe foramano b'Imana utamubisi azovuga ati cyo bigiye nasinga none we warihe igerayo uko niko bagiye kubazanya babonye parfait navuga ati je no ngendeshwa ko nayawe n'Imana man reka ndayengenge mukinoko nta gupfa gutamwo reka ngende pole abantu bavuga ati ujya niwe wa wundi yahora tworoganiza tuhavye bindi twinywera navyo mvuga warisha pibiliste wewe ariko icyo ndi cyo nuko ari Imana igiye gukora ku bugingo bwawe canke ku bugingo bwanje ndavuze ngo amena nawe rero urakoze kuvuza amena kuko ni ikintu cemeza neza ko vyakiriye abantu rero bagiye kubazanya bavuga ati vyagenze gute uzobabwiye uti ni Imana nyene niyo yabikoze suko none bera uzobishura ngo iki hari umurinzi yavuze ngo niba kubaza ngo nyene ngo vyagenze gute uzabwe uti ni Yesu yangiriye neza nawe niko uzobabwira c'est vrai yo parofe eko vrema ngo yakunyoka motoka kimeze uku nibyo sitse vuga amen yiga bishobokera uwiziye umwe yavuze ngo yango Yesu ngo nta muntu numwe yigeze akiza obongo yako ariko aragaruka arabisobanura man uravye ko nabisobanuye wahava uvyemera ngo nibyo ngo Yesu ngo nta muntu yakijije ngo umuntu wese yakizwa no kwize mugabo none ni hariyo aho yabwirutse kwizera kwabikora guki nane yabayizeye nde Yesu nimba ko yabayizeye Yesu nyene bivuze ngo yabayizeye uwo Yesu mukiza nyine avuga ati ni wanyizera aza kubona ubwiza bw'Imana nino ndirimbo nyene mbona ko duce dusozera ko kino kiganiro cy'uno munsi show y'uno munsi ya 30 nako ndavuga na kabiri ndimbe arigize n'indirimbo nziza cyane ziryoshe cyane harimo n'indirimbo y'umuririmbyi kazi w'umurundi kazi kandi dukorana hano nyene ku kazi ucumva ko harimo amavina ya kazi ariko ni oya reka ayo mazero yabaye benshi yacana heje nevye tugushimire ko abanya natwe murakoze cyane safi wakoze nawe sha kubana natwe muri no show asante sana reka tugaruke kwa Bera nawe tugushimire murakoze cyane parofe tugushimire nawe thank you je muranci inkoko uwo mwese mbona mugiye kuginde nunibeje badamu bari muri Canada bari muri Australia baguma irana ibitipe gusabira imaso ariko bigoma bibona Bera wenyene rabana mugabo attention murabe na maîtresse Kaboro na Safi mu mworoganize ega nabo bari hano kandi nabo indege ntiyo bagwa nabi bayuriye bakaza hiyo mukaca mugubaka hiyo nyene je nkaza ndaza fatira kavuyaje nyene nza kubaraba muca mu kavuyaje iyi show turayishishije amajambo baratwica reka tubashimire ko mwabanye natwe tukabana namwe kuba mwadukurikiranye kuva mu ntango kugeza mu mpera ayino show
ariko hari umunezero udasanzwe kubana namwe tuvuge ngo tuzosubira mu yindi show izokurikira wakoze kubana natwe mbandanye mudukurikirane kuri Tarasisi Hope Ministry TV utarakora subscribe ikora partage gira comment gira like hanyuma ibyagenze nabo tubwira uti hindura bino kebanura bino byaravye bubamfu bisubize mu buryo ibintu bibandanye biba uburyohe tubaranye dufatana mu nda dufatana cyane cyane mu mugongo muri bwabo mwe dushikana iterambere ry'igihugu cacu kure ku isi yose hashoboka turangize dushimira umuyobozi mukuru w'ino televiziyo ni Tarasisi hariya mu gihugu ca Amerika nawe tuvuge tuti mutama takata wuba gukora ibintu vy'amateka yebana uravye abantu bariko barabarikiwa ku bw'ino TV bama batwandikira batubwira bati Tarasisi Hope Ministry yatehagetse kugira ngo inywanisha abarundi nuko rero bakacavuga ari kindi civugo kiri mu yindi rivuga ngo Tarasisi Hope Ministry komera bavuga ramba bane komera tutosura no bukeye bye Paka vile unapiga mikono Mungu kunigeuza ina Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen